kino kibazo cya carburant kiri persistant kiri à l'origine ya augmentation ya prix bica byonge ko n'ibyo bintu rero tuba dufise aya ma inflation ari importée zinamara zo muri Ukraine zica ziga effet cyangwa bimwe by'abahuzi usanga bazi biyaho ducisha bidandazwa biratuma prix tugaho urabona bari abacisha ibitoro bose hariya muri deto ya umunsi murabona ibyo bikorera aba umunsi tuma prix iduga kuko ni inflation ari importée. Honorable Sandwa atwara commission y'amaho yari yakivuze donc ivyo rero birashika ndashaka kuduza todo croissance mugabo na yafashika tuka mugabo urumva yuko utari soutenable rero nibaza ko umuco mari mukene ushobora gutanga paraporo cyo kibazo. Honorable Premier Vice yavuze ikintu kijanye n'amazi qui est très important. Yanavuze neza yuko amazi ashobora kugutumbura akaduka mwatangura reflexion n'iteka muvuga mwe twoduza amazi ukambasi naciye niyumvira muri Burkina Faso n'igihugu y'umugani neko ndarondera l'information nuko paraît-il ko bakura amazi aho isagara cya kabiri kitwa Bobo Dioulasso si les informations officielles arizo bayakura à 800 mètres, à 800 km avuye Bobo Dioulasso agiye wakatungana ko ndiyumva yuko ko yasanzwe ariho plane biroroha ndatwe dufise imisozi mugana naciye mfata Gitega Bujumbura ndavye na hamwe dufise twebwe 800 km na hamwe ko kuva ngagushika Ikobero menga ndesa 50 km si igihugu nka Burkina Faso kibikora uko amatwa nsumira semble-t-il yuko les Hollandais babafashije kumurazi ko bakomeye muri ivyo vy'amazi barashoboye kubafasha barayakoyiga nibaza rero yuko kimwe ko muravuga cyo hoba kwiyumvira cyane cyane twiyumvira utuntu duto simplement mu gihe ufite icyumviro yuko turiko turaja kure cyo twiyumvira ibintu binini cyane rero bisaba yuko twicara tukiyumvira ngute twushobora aya mazi kuyakoresha ngaho mwavuze Rukambasi mugani mwavuze mu Rumonge ni quelques mètres mugaye ingorane zirahari bisigura ko reflexion zacu tugira kenshi tutatiransa amadefi ini defi batubikore bakunda kuvuga kenshi ngo la nature nous a gâtés muri ibihugu biri en difficulté nivyo byiyumvira cyane ngere bitorera igishu ibibazo byabo nibaza yuko ariyo zone de confort bisaba ko twumva turabe ngene tushobora gukoresha amazi l'eau douce mwariko murakivuga l'eau douce nkibi abakatari bayafise nk'aya mazi nibaza yuko yo nyine ashobora kubatunga yo nyine l'eau douce konsa handi hantu hose kaboneka ayo mazi nibaza rero ko ari defi mwashuye kurasa yo gutuma twiyumvira ngene twujyo cengira ku kibazo cya Honorable Boniface yavuze ki ya gestion ya gestion ya management de marais ibyo byo nyine n'abayobozi ama infrastructure yose qu'on hérite ya ma projet kenshi umenga n'ikintu bagise amafaranga y'uwacu bisaba yuko tuzatuyumvira maintenance yayo ndibuka muri ya butipi hari kenshi bace bashyiraho ibyapa ngene barabara rya pave tusha kuri ubucafu mu miserege cyangwa tukamenaja batanije na cya kibazo Honorable Komere yavuze kubijanye n'ingene barabara amabuye arashobora kuva mu ibarabara muga cyatuhindira yuko batuza gukora abandi bantu kandi umupira organize abantu tukasubiza amabuye mu kibanza icyo rero maintenance des infrastructures zibaho tureke nizo zonyene za les projets financés par les partenaires zashuye kuduha Son Excellence amazimisi atugendera tubwira ati none ko mudafata neza n'ibyo mufise mukaje mushaka kubaka ibindi nibaza muri finance muri mukiriyo murazi ngene ijyazo amahera yatwara mugabo n'akantu karameneka gatubiri tukasubiza kandi ufise possibility yo kuyiprevoya muri budget tukabikora simvuga ko atamafaranga dufise peut-être dufise uwo mucyo kumva yuko ikintu ari gwacu twogitegura nibaze yuko tout ce qui est maintenance des infrastructures que ça soit izaba financé par les partenaires cyane iziwacu turiko turahimiza cyane ama administration yuko mu mabije yabo bashiramo amafaranga yo
maintenance ibintu muri discussion turiko turagena na nyiriteka kubijanye na gateka horo barabona ibintu biri muko bingana mugaye iyi no munsi twese twikorera amaboko kandi assurance uyishizemo assurance ni noyi cyane ukazura yihabukiye buke donc iyo twoja muri logique yo kuza turiyumvira ku maintenance ivyo twamaze kuronka deje si vya leta byonyene ni bakeyi bari ngaha bamaze gufata assurance y'inzu muga turabona biza baba kubera inzu zahiye kubera amatara no kuvuga ko iyo culture nayo dufise yo gufata ivyo twaronse. Ndakunda gutanga example umuntu akagura televiziyo nk'ijya yayiguze miliyoni 3 muga akacarane gwa kugura stabilisateur ya 60,000. Donc nibaze rero yuko twohindura notre façon yo gukora gestion des déchets solide liquide cyari cyavuzwe yuko twocongeramo twogishiramo kujya ama plastique azocika izindi ngorane mu misi anashatse kuvuga yuko ari ikintu utegereza gutira kwa attention tutiko turakora. Honorable Nova yavuze kijanye na projet de résilience 116 milliards ini projet ya Banque mondiale yo gusubiramo amabarabara perte de transport amabarabara 116 milliards kwibarabara ni make cyane abubaka amabarabara bizi 1 kilometre yashaka gutwara $1 million ni 3 milliards kwibarabara n'amahera make cyane asamara menshi cyane. Amabarabara yagutse tuyakore agitega mavuze kuri iyo projet perte nyene harimo étude de faisabilité kumurazi gihe son excellence ya kumavanga muri ARD bagina n'amatheodolite na été obligé de tushira étude de faisabilité kuri projet perte il y a juste turonke les informations et les yoko unification de taux de change bavuze zijya ziri muri situation komeze no munsi n'ingene twostabiliza le cadre macroéconomique mwako mubaza ngo n'ingene bizoshikwa nagana bemvite mu dufashe le programme de stabilisation macroéconomique turiko yabaye adopté en conseil des ministres birimo byose byo kogwa le débat yabaye nini cyane mu gihe aba devaluation ya mbere muri 2023 nuko no partenaire notamment FMI avuga yuko twotangura kwirivye ko ari yo solution kugira dushobore gukora ibibazo by'ibitoro ibibazo by'ifumbire mugado notre côté twe tuvuga ati ni ibibazo bitandukanye biza taux de change ibaye différence ibaye ni conséquence ya mauvaise politique budgétaire ko twaretse abantu bagakonsoma en désordre amasoko en désordre ko tutatoje amafaranga muri obere muri politique fiscale kugira de finance notre budget dukoresheje amafaranga tutafasha amadeni bari politique monétaire y'amafaranga aza gufinansa twagiye gutora muri BRB ko ari problème ya ma politique sectorielle ko dashora hanze ainsi de suite. Ibyo byose rero biri muri cyo gitabo birerekana les actions que nous sommes en train de mener kugira tugabanye iyo différentiel. Nicyo turakora inyishu icyo kibazo biri muri iyo programme de stabilisation macroéconomique sur 25-27. Chenja ku bazo Honorable Emmanuel abagije avuga makinga kujyana na infrastructure turavyo byashizwemo tuzobishikako natanga karero kama PPP sinzi ko maze imisi mukurikirana ibyo turiko turakora cyane muri agence de régulation des contrats PPP nabivuze neza yuko les sources de financement soit na ressources intérieures soit na aide au développement Honorable Sukuri yavuze neza les investissements directs étrangers na ya mécanisme ya PPP na ya mafaranga yo muri diaspora yose dukoresha ide cyane cyo n'ikibazo Honorable Sukuri yavuze ide cyo akuza mu itodo change kimeze gutya bose baratinya kwa cyabaza ati nzotahana gute imitahe wanje ninangira cyo nicyo kibazo cya mbere abaza ndaza nk'investisa nkacangurisha mu marundi nzoca nkura amadolari hehe kugira nshobore kugana patrimoine y'amadividende yanje
gihe naronka access muri circuit classique, mu gihe ndonka ayo mafaranga kuri to ya marché parallèle, nzi yuko bansanze bashobora kumfata bakamfunga, sinshobora gufata iyo risque rero. Ko mutubona rero ko izi idées zidashobora kuza kubera iyo ngorane, ubu tuca aya ma mécanisme ya PPP aya ma contrat mesha yiho yavuze mu gisata cy'amatara, murazi two turakorana gigawatt ziri muri yo sanse ziya zose mubona ziriko zaba mu gisata, kenshi abari aya ma mécanisme ya gutyo ariko rashigaho leta ishiraho kicyoza abo bakaza hama vya diaspora navyo nyene, kuko donc tusipoze yuko abara bavangaha barashobora kuza naho yorumwa amarundi arashobora kuyakoresha ibindi cyo kibe n'umuntu avuga ngo ategezwa kora passive. Je biko birakugora rero mu bisata bitandukanye, nanga karoro par exemple ivyo tuko turakorana aho mwabonye visite ya l'ancien président Nigeria, dushaka dukore PPP mu kubaka ijya garutiere mu Rubirizi, mugabo ibarabara izuba ari PPP no muri no budget tegezwa kubishiramo, bazokubaka garutiere mu Rubirizi, mugabo kubaka 20 km kuva ngaha kwa Muswahili kwinjira mu Rubirizi, tuvuye mu Rubirizi tukaca tumanuka gushika kuri RN5, ibarabara izuba ari PPP, aho leta ishobora gushiramo ibice 70 kwijana tuzovuga bigiye muri budget. Ivyo nibaza yuko turi muri yo sanse, ivyo mubona tuguma turondera badangote n'abandi bose muri yo sanse dushaka gukorera. Mwabaje ikibazo ngo twaba tuzi igituma abagwiza tunga bataza, nibaza ko mukizi naye nico nayemeje kuvuga mu gihe le cadre itari ya seni itari stable, ou le taux de change hinduka ku mwanya ku mwanya, le taux d'inflation hinduka ku mwanya ku mwanya, aho no munsi ushobora gufata ukarondera kurapatira amafaranga yawe bikakugora, nta n'umwe ashobora kuza. Nico gituma tutegeza gushinga ingufu nyinshi cyane mu gustabiliza le cadre macroéconomique, kuko nivyo birashyira mu investisseur bati dollar ryanjye shizemo no munsi rifise no valeur, ejo bizoba bimeze gute. Nico nibaza yuko ituma batashobora kuza cyane. Honora Pacifique nibaza ko nyine iteka yari yatanze inyishu bizanye n'amamezure yo gushira hamwe abantu mu transport en commun. Ivyo nivyo rinda kuba ivya leta yonyene. Je donne un exemple très simple. Bibuka nkora muri Best twaragerageza tukaronka ibitoro mu miduga yabo dukorana, mugabo nibayitonda nayo bose, hari umwe yatwara isomene yindi akatwara abandi. Ni flexibility, kuko twategerezwa kuba karorero twebwe nk'abategetsi mu byo tuko turakora. Ni flexibility, hanyuma tube responsable n'ingene tubikoresha, nituce tubona ko ari vya leta ko dutegerezwa gusohoka n'importe quel moment, ko ndafise iyo possibility yo gusaba ibitoro mugasi bose babironka, plus ndabikoresha ari byinshi ciye ndimita nawe wundi atarafise ingene yoja kubisaba. Ibi rero nivyo rinda kuba itegeko rya leta. Ikindi cya kabiri, aha umugore arafise imodoka, umugabo arafise imodoka, umugabo mwese musohoka kandi nta n'umwe aba ku birometero 50. Sinzi ko bayita ko namba ariko voiturage ibintu nk'ivyo iburaya, urahari ama espace ubwira mugasiga imodoka imwe mukaja mu yindi. Turabe na twebwe nos habitudes de consommation yuko koko ivyo tuvuga vya discipline turi muri ivyo. Hanyuma komsa tubikoze twoca tubigeneraliza n'ahandi hose. Ikindi yashuye kwishuranye n'iteka ni by'ama véhicule électrique, beaucoup plus turiko turagira murazi kuba taxe ari ama taxe nk'abice nk'atatu adatanga muraguze imodoka électrique, hanyuma uruguze bus ya plus de 30 places électriques na taxe ari. Size ko mwabonye muri minsi ya Organisation des Nations zirengana nze kuvuga izina atanze imiduga iha muri leta ajya kwara ko yikura, bo bashaka kujya muri electric, mugabo ingene baza kubikontabiliza iwabo izo gicika edo development ku miduga bagiriyemo bakiye baduha twese tukaja tuyandika ko muri doya nakana oro baronse amafaranga mashasha, politiki yabo niyo kugura imiduga, reka tuje tuyikura. Genda muri mu ambassade ubu presque benshi bafise ama véhicule électrique, donc ils s'adaptent en fonction de la situation.
twaravuze ikintu kijyanye no kugura amabisi electrique, c'était dans ce sens kandi baza Imana idushoboke ari zizoshika kugira turabe ko twosahiriza. Honorable Chiza yavuze cyane 9400 milliards, arabaza ati abapartenaires ça représente combien? Le total 9,761 financement extérieur 1584, ça représente 16%. Ça représente 16% le financement extérieur. Si cyo mwavuze tuca twongera ku projet nuko twerekana kuri tel projet bashiramo angahe ça donne une indication ingene bibera neza. Ikindi cya kabiri kijyanye na n'ingene ama projet ataba exécuté kubera usanga dusamara cyangwa iki